widondora abari widondore hanyuma uvuge n'ibyagushyikiye. Amazina yanje nitwa Ndayizeye Clovis, navutse le 2 avril 1984 ngaho mu Bwiza. Yego na bon jusqu'à 2016 muri manifestation après l'échec ya coup d'état manifestation narahunze mpungira mu nkambi iri mu Rwanda yitwa Imahama. Muri misi heze rero harabaye certaine sensibilisation y'umuhari urwana witwa RED-Tabara. Baramaze igihe sensibiliza, harageze nanje mwana arayipinga, harageze nanje umunsi numva ivyo bavuga ko ari byo, nubwo nasanze hanini ari uruhendo, ari guhenda abantu cyane. Bon niko hari yose neza hari nabaye harabaye hari amarecruitment n'ubacabandanya ubwo je nabaye recruté le 16 juin z'umwaka nyine 2026. Bon harabaye nyine gatoya akantu ka reception. Nyuma yo reception twurira imiduga tugenda Kigali, tuva mu kambi nyine tugenda Kigali kugira ngo mu kigo aho baturogupa hakoye 150 baca badutwara Sud-Kivu. Ngumva nyine twarahigiye ibintu bitari bike bijanye n'umugambwe MSD kwanza niwo wari ku isonga ya byose, katugisha karangamutima ka MSD. Twamara kwiga iby'umugambwe MSD akaca haza ibyo muhari urwanya leta iri ku butegetsi ariyo RED-Tabara. Ni resistance majambo yose batubwiye ko ari resistance pour l'état de droit. Yego nibuka neza umenga nuko tumaze gukora 150 nyuma y'imisi nk'itatu canke ine baca dutwara Sud-Kivu mabisi y'abasirikare b'u Rwanda, mabisi ari filmé coaster ziri filmé zigera kuri 5. Tugera muri Sud-Kivu dutwara, twakiriwe n'abasirikare ba M23. Twavuyeho nibuka hari nka 20h43 minutes nga twacise vers mu masaa 10 buko buraca mu gatondo. Twarashikiwe twakiriwe n'abasirikare bo muri M23 baradutwara badutwereka aho turuhukira gato ko urugendo rwari rurerure, hari twari turushe. Bukeye turaruhuka gushika ma 14h moins baradufungurira. Tugejeje gufungura nyene turaruhuka gatoya, hacatanga kuba rero distribution y'amaboti yo kwambara, bote en plastique amwe n'amakoti afise inkofero nyene capuchon y'imbeho. Birangiye ivyo barabatubwira ati ntabwo muza kurara ngaha, turaza kurara ruguru ahantu bita kuri antenne nyine iri ahantu bita Kiziba. Ni ahantu kure uvuye aho twari turi, twagenze urugendo gira nko rw'amasaha nk'6 canke 5 hafi mw'ijoro twuriye saa moya. Yego Tabara abajije abari abasirikare abakirije abasirikare nyine barabahaye imbunda zo kugira zirinde abari twagiye ntabwo twagiye n'amabisi, twagiye n'amakamyo. Yego mugabo harimwo abari baraciye mu gisirikare kera nibo bahaye bashokora mu imbunda zo kurinda abo bandi batari abasirikare, tigeze kuba abasirikare. Turafata urugendo twashise hafi minuit passe kweli, hari nka minuit zari hafi kugera ko twaragenze urugendo rurerure cyane muri iryo joro. Turashika twakirwa n'abo basirikare ba M23 baratwereka aho turara ruguru ku musozi hejuru ku maho plateau. Niho twaraye haruguru impande y'iyo antenne. Twaraye nyine juste impande y'iyo antenne nyine ruguru. Twamaze 3 jours, umunsi ugira 4 turafata inzira batubwira yuko tugiye aho tugiye kugira formation
nga entre tarabaye distribution y'imbunda muri uwo mwanya muri bukeye bwaho c'était le 16 le 17 yego harabaye distribution y'imbunda barigisha nyine kurasa nyine no gupratika byose kuremonta muri iyo minsi 3 hari umunsi ugira kandi twatwara départ y'urugendo rw'iminsi 2 bageye iminsi 2 ijoro n'umurango tugeze imbere rero tumaze kugira umunsi umwe turaruhukira ahantu ku rusengero mugabo suyima gatoya basidomire M23 nibo batanguye kurasa mu wazarendo yararagiye impene n'intama nabo baca barahaguruka bitangura kurasa rero tugeze kuri urwo rusengero baraturasa amasase menshi umwe muri twebwe umuhungu akiri muto nyine baramurashe kwita ku ngaho gisusu ubu niwe nyine gusa yakomeretse nabo baca bikora ku bikoresho ko ibikoresho byo twari dufise bikwiye batanga kubasubiza ibikoresho biremereye harimo n'amamortier n'ama-12 yose barakoresha amasasa baregegwayo noneho twaricaye akanya bigihumura wazerendo bakitubisa ko bumvise izo nkozi zikomakomeye twaronse akayira ko kugira tubandanya kugira tugere kuri iyo lieu destiné iri ya turuhuke aho twari twagomba guca turuhuka kugira bukice tugenda muri iyo nkambi tukigeraho tukiri mu nzira nyine tutaragera tugeze ku musozi hasigaye umwanya muto ko dushika aho handi ha kabiri ko turuhuka niko guca rero basubira kuturasa cyane rero baraturasa nyine bikomeye abamwe n'abahasize agatwe barapfa bararokoka nyine bararokoka mugabo ntabwo bapfuye ari benshi bapfuye ari 2 abandi 4 barafatwa denko nyine barafatwa ko harukuru barasaba bakurasa ikurazamuka nabwo bakurasa mu kabandi ariko kurazamuka biragoye kugira ngo inyaruke nyine umba ingwano ijoro n'umurango bararasa paka bararasa ukomba aba M23 yagende turira n'amazu yabo agende turira niko bakaze ishavu ngabukeye nyine birabandanya aje ndabona yuko nyine bibaye hatari kweri je nacengi ubwoba nagize n'ubwoba nk'umuntu nyine ndiruka ndirukira mu ishamba hiyo ndaduka mu misozi mu ponte ndinyegeza maraho 3 jours ninyegeje umunsi rero ugira kane ubukeye bwaho ndavyo byaragezeho biraturura gatoya biraposha nyine biratuye nyine gatoya ngabo nko mu masangapi nko mu masamoya hakiri kare mbere ya samoya narazamutse bona abasirikare bavuye nibaza ngo baje kundondera jewe ndabahamagaye kumbe baraba M23 babambe bareba wazarendo havuga ati mu muyomba bace bandase ngabo amasasi nabwo yamfashe nirukanze sura muri rya shamba Imana iramfasha nyine nibambona baca ko birukanga havuga ati Imana ko iri kabisa rabo ntabara Imana irahari kandi irumva amasengesho kweri Imana ko iri kabisa nakize gutya kaba je nawe rumenga ndaboneka ariko baranciye ko barandondera barambura bongera barazamuka mugoro ntamaze uwo munsi ndararaho ndabukeye nuko ndahirirwa umunsi ugira kane ndazamuka rero ko guca mura n'umuntu afise imboga imbere nawe ari inyuma afise igipangu ndamubwira ati cyacu ndakugira n'inkono yenda ifise ndamwereka ntacu ndakurasa ntabwo ndakurasa ndamwereka amasinye ko atacu ndamugira nyine arasubira inyuma ariruka nanje shasubira inyuma muri rya shamba nyine ndinyegeza ko navuga ati n'ubundi agiye kuzana abandi ubwo nyine haciye umwanya mutoya bace baza ari benshi bace baza bashe bahamagara baca baramamagara we mutuko wapo utoka muri iyo pole je muri uwo mwanya narimvuye guca niyahura gukora navuga ati baba bamfa ko barakurya benshi barakurya hariya muri wazerendo barakubaga bakakurya hagati cyako bafata bakanyica nabi ngira umugambi wo kugira ngo niyahure ndamanura sirete inkonda yirabisha ko ngamu umutima urambujije siniyahure
yego harageze kuri etape kuri numva ubwo numva ashaka kwiyahura Imana ndumva umutima urandemesheje sirete ndayisubizako ari hatari ko ibyo ni gusa umunsi candaza ndamanika imbunda ndayishira hejuru abame ndenda nza ndayishize hejuru ambwira ndayishira hasi baraza barayitora ubwo nyine bakiyitora nce ntangura gukubitwa bikomeye bangubitisha kumwe safise umupanga n'inkono bangubitisha ngaha aye kwisi fasa pana hajya hatima bangubitisha nyine ngaha gutyo hose barakubita babanje kumboha barankura ikoti ishati boti barakura ngabo entreta uwo ntarashe niwe yamvugiye ubuye ati umuntu yamara nta kibi yankore umusore kuza muramukubita ahubwo reka tumutware ku mushefu kumbe entreta hariho umugenerali yitwa Rwanda uvuze ati muze mumunzanire ejo ko ntubise ko Muri RED-Tabara nta kibazo muze mumunzanire ejo bamwishe baramaze ubu ni mumureke mbona gukira gutyo rero baca bankora mu mazu yabo baracana umucanga ndota barangaburira baramico nkeneye muri uwo mwanya yego n'akaruga baramaye ndanwa barambwira ati muhumura ubu naco kibaye ko tuzi ko ari muri 23 ntabwo twari tuzi ko muri RED-Tabara cyo bituma byagenze uko byabaye byarabaye bihangane tuzo gushikiriza ubutegetsi ubutegetsi buzomeco bwo gucira urubanza niko guca rero ngenda bukeye buraca turagenda kwa kuwo mu general aranyakira turaganira arambwira ati bagize amakosa akuru banyu kutambwira ko ari mwebwe muzorengana niko gusa ugatigenda hari ayo bukeye azogwerekeza ugende Uvira mbwa atarambajije ati none se urumva ushaka kuba umubaza rendo ukazokudukorera canke tukagwerekeza tukakwereka inzira ikujana kwa Busiga n'uwa 51 nyine kwa mukuru kuri wene wanyu abo mwari kumwe mukajana mugasubirayo ticenge tugushikiriza ubutegetsi uje gukorera muri MONUSCO abandi bagize amakosa nkayo oye baca babatwara abasirikare nyine muri TD abazungu baca baza bakabagura tijeje bara umwanya wo kuja kwiyumvira mu wazerende umwe arambwira ati kuguma ngaha ti wewe abari imitima y'abantu sico kimwe bazotera igihe wamaze kumenyera wamaze kugira kuzana kandi ubundi mubiri usange barakuriye uko twebwe ngaha aye niyo mico yacu kujya abantu ni imboga mu zindi numva umukuba ku masino haguma cyarambwiye ati kandi zuba byiza umwe wigira Uvira hoho uzoshobora nyine kuca winjira gasi mico gisoda cyaba gushikirize ugize imana ukabona abasirikare b'u Burundi bariyo musaba gutora bakagutaha ndabaza abasirikare b'u Burundi barahari hari Uvira yego je no prefera kutasi no jana no mico gisirikare cyo muri MONUSCO naco no jana ngano muri MONUSCO ngo FARDC imaze kubona iyo sura yawe ntabwo mwobana kuko wogira igihe nawe bakakugambanira byo byashise bakabica tinako je vomyo netahire mu Burundi uze mushikiriza abasirikare nagiye mbwira uwo mu general ko numvise ko ari abasirikare ikibazo y'abarundi ikibazo bazotesida nico nyene ngaje numva ashaka gutaha ngo bataki kutumikia franga y'amadolari za MONUSCO ndamubwira ati jewe nzobimenya ninagera hari acaranye andi ku rupapuro arushikiriza w'abasirikare bamerekeza turaje ngaho turagenda urugendo rurerure paka Uvira ariko twaramuseroho lift gatoya ko hari kure cyane niko guca rero ngenda bashikira ndagira natanze interview naho nyine bagi imbere ko bamfungira mu basirikare nafunzwe umunsi umwe amaze kumenya ko ndi Umurundi ndi Muri RED-Tabara mva bavuga ati we nuguca bagushikiriza urumva woguma ngaha aye canke wogenda ugataha je numva notaha kuri nkashiki ubutungane bw'u Burundi na ibyo ntambara je wapi kweri ndabahakana n'abaprisonnier twari kumwe barabimbajije cyane
ati nafuma nguma ngaha muri bo nihagera ko baza kurokrita ko bacuruza ushobora kurokrita hamwe nayo tuje gukorera amadolari tukatoya je ninataka kurantire kazimanisha sikia kama piko wajeshi warundi wako hapa niko guca rero baza nawe menga bara wantreta ahubwo nyine twe twamaze kuganiraho gato ko bampaye umwanya mutoye mbere ko bamesha interview ndagenda ndatanga interview barambaza yego ndishura byo bashobora kumbaza nkuko nyene gusa ijambo bahereje ko barambwiye ati none se urabona yuko wazarenda irashoboye navyo tego barashoboye ko nibo bagwana mu misozi cyane alpha desene kaguma muri ville ko guca rero desida ko notaha mugabo entretana nararayo rimwe iyo muri hotel 2 ako gashoka abasirikare bakoze amakosa ba soit yari perte d'arme cyangwa vol d'arme wasanga ari nk'ivyo nyene benshi basanga ari perte d'arme nyene sinzi ngene byagenda kugira bazite gabo kwaruko yari perte d'arme cyangwa vol d'arme vol à main armée yego none ababinjiza muri abo bagwanyi muri ayo makambi y'impunzi yo mu Rwanda imahamba aho waruka yego bari bande ni bande baza kubigisha ibyo kwinjira muri uwo mugwi no kujana muri Kongo abo mobilisateur nyine abo barokrita bara abasirikare ba kera bari barahungiye imahamba abasirikare ba kera ngabo b'igihugu c'u Burundi ni impunzi mu bandi nuko gusa RED-Tabara yari yabahaye akazi ko barahembwa izetepeye barahembwa mbese amafaranga menshi twe bakaduhendesha utwo tuntu duke gusa two kugufentesha iryo tabi n'izo nzoga nta kindi nico bakora babigira inshuro babatwara inshuro kangahe mbere baje canke ubwa mbere harabaye kwanza nka sensibilisation iramara nk'ikintu c'amezi nk'ane canke atanu mugabo batanguye kuvyijukira rero cane ubu abantu ntibavyumva ngo nakuja guhangana boja guhangana n'igihugu gute n'ivyawe biguhanze nga mu nyuma rero ko batanga kuza barakoresha amafaranga rero ni bigaragara baravyitabiriye abasaza abafise ingo barazitaye urwaruka ruva mu mashure bariko barakora amakosa cane kandi iyo baje umenga bafise imiti umenga ntihosubira inyuma nukuri bashaka kwereka amafoto yo mwari kumwe bambaye za mitrailleuse bambaye ikiba ubona ko hari abasirikare nyine baberewe wari umubona akiri muto ukabona umuntu asigaye ari umugangi akavuga ati namwe rero nimwagenda muzamura gutya je bikorana rero ko nahise ngo nkunda n'igisirikare kuva kera ndavuga ati mu kuvuga nje yendaga nyine ndi umujeshi nyine nahise ngo ndanabikunda kuba umujeshi kweri byari byo numva n'igihe naheze amashure nuko batanyemereye umuryango nagomba kuja kwiga Islam baranyankira ati igihugu kiracari habi kiracimwa gusa cyo genda abona byari ko biraza c'était en 2005 none naheze amashuri ngabo nabona umutekano uko uragaruka kubera feu son excellence Pierre notre ex-président yari twarabona ko ari amahoro yuko biraza byo kuza kurondera impunzi ngo bajane mu gihugu Rwanda babikorera mu makambi nyene asanzwe ahagarariwe na HCR na leta y'u Rwanda neza cane barabizi iyo programme irazwi na leta y'u Rwanda igituma banabizi babikora ku mugaragaro kandi sinabo gusa n'abaturage n'abanyarwanda baba inyuma y'inkambi barimo bari barimo bashaka nko kuri batandatu bashaka nko kuri batanu baca batandatu twari tuzi nyine b'abaturage basanzwe numva no mu giturage barajamo birazwi n'u Rwanda kuko hari impamvu u Rwanda ruko rurivanga muri ivyo mbega babakuye ngaho babakuye muvaho n'imodoka izihe kuva mu ikambi mu makambi gushika i Kigali yego twabwa n'abandi n'abasirikare b'u Rwanda canke n'ibandi mugenda n'imodoka zande gushika iyo kambi
mushizeyo nindaca babigisha bijya by'igisirikare ivyo vy'igisirikare rero nk'iyo reyi iyo déplacement mba n'abasirikare byo birumvikana kuko badushikana mu kigo ca gisirikare c'u Rwanda igipangu urabona ko ari c'umuntu mugabo kinini cane ahantu inzu ishobora kujamwo abantu nk'ijana bakaryama abari hanini cane n'abasirikare kuko n'ico kigo ni c'abasirikare yego bakatwigishaho ivyo mumaze guheza iyo formation y'i Kigali uko bizwe n'ibisirikare n'abasirikare b'abanyarwanda baca babajana bo nyene muri Bukavu naho nyene mugaca mwakirwa n'abandi basirikare biyita ko ari ababinjira bavuga abanyarwanda niko biri uko mugabo gusa bitwa ngo na tuzine M23 mbwa sinoshinga intango ni mbwa gusa turavye ukuntu bigenda urabona ko harimwo complicité idasanzwe kubera kabisa urabona ko harimo ikintu kidasanzwe kirimo urabona ko hari abantu bari hamwe bakorera hamwe kweri uravye ivyagushikiye byose byagushikiye n'umunsi impanuro cyangwa kamotera abashobora guhendwa n'abo bantu bashaka kubajana muri ivyo naka je ico nohanura ndavye kuvyanshikiye sinifuza ko hagira aho ndivyoshikira kweri naje ndicuza sinifuza ko ivyonshikira vyashikira uwundi kandi bizobashikira kuko benshi baramaze kuza ariko nobwira ati abatarinjira muri urwo ruhendo nibabireke abakomeza amashuri bayakomeze abakomeza akazi kabo bagakomeze kuko twebwe nta ntambara dukeneye mu Burundi uko babuvuga uko babutwigisha jana sanze atari ko biri jana nzi ko ari gushika batarambaza ari gukora ku mutwe nyene kwereka bisa ko nasanze ibintu ari bibiri calme ntabwo nibazi ahubwo izo mbaraga twubaka igihugu cacu yego ico rero twovuga ku bijanye n'ivyo ahejeje kubibwirira ni nko gushinga intahe biza bisigura neza ko ivyo leta y'u Burundi y'Amerika iravuga kubibera ngaha mu karere cyane ivyerekeye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu c'u Rwanda n'ingene zikoreshwa mu ntambara ngaha muri Kongo n'ico gihugu c'u Rwanda no kubereka yuko ivyo leta ivuga ari ukuri kugendagenda mwabonye yuko abinjira mu makambi bagiye kurondera abo bantu bajana mu kugwana n'abasirikare b'u Rwanda bafatanije n'abasirikare n'abahoze ari abasirikare ngaha mu Burundi bahunze ngaha bagomvye gutembagaza ubutegetsi bikanka mwaka wa 2015 abo bakorana n'abasirikare b'u Rwanda mwumvise yuko abasirikare b'u Rwanda baca baburiza amakamyo y'igisirikare cy'u Rwanda bakabajana i Kigali bakabigisha inkoho hanyuma bagaca bajana n'imodoka zabo z'igisirikare muri Bukavu kandi bashitse hariya bakakigwa n'abasirikare nyene b'abanyarwanda mugabo yambitse impuzu turiya muhari M23 bakaba ari cyo baca babajana rero muri mwumvise aho yafatiwe mu misozi miremire hariya za Minembwe n'ahandi kugira ngo intumbero ibe iyo kuza gutera igihugu c'u Burundi rero ivyo leta y'u Burundi ivuga no kuri kugendagenda nico gituma mbona yuko leta iheze igafata ingingo zose zishoboka kugira ngo izitire hakiri kare igihugu kitaronegwa ibi kandi aya makuru twovuga ko ari mashasha tubahaye dufise nane makuru menshi cyane kiretse n'uyu no kwibutsa abarundi yuko ivi igihugu c'u Rwanda cyatanguye mu mwaka wa 2015 mbere n'imbere yaho kigomba guhindura ubutegetsi ngaha mu Burundi ku nguvu nticigeze kibihagarika gushika n'uyu munsi uyu mwabonye yuko bayimwinjije muri ico gisirikare nta namezi abiraheze bamukuye mu ikambi y'impunzi aho yari amaze imyaka n'imyaka ko yahungiye Mahama muri iyo kambi kuva mu mwaka wa 2016 bamukura mu buzima yararimwe mu ikambi y'impunzi bamujana mu gisirikare no kuvuga yuko muri imyaka yose ico gihugu c'u Rwanda cyagumye gikora ibinyene aribo Abarundi baca bazana
ngaha ku rubuga rw'intambara muri Kongo kugira bapfireyo. Mwumvise ko babarashe benshi bagapfa, uwo yaracitse abona gutinda ashika ngaha mu Burundi. Rero akamo yagateye wenyene, aka kamo twese tugatera gusa impunzi z'abarundi ziri mu kambi ya Mahama hariya mu Rwanda, turagatera n'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu vyose cyane cyane bari mu Rwanda, aho kuza kumvira ababahenda ngo bazobajana mu gisirikare, ngo baze ngo bagwane ngo mu Burundi ngo bafate ubutegetsi. Murumva yuko ubaha ku vya politike, mwumvise yuko uriko arabikora ari umunyapolitike mwese muzi yitwa Alexis Nduhije, akoresheje umugambwe wiwe wafuswe ngaha kubera amakosa witwa MSD. Mwumvise ko acakorana n'abarundi bashatse gusembagaza ubutegetsi ngaha b'abasirikare, akongera agacakorana n'igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo binjize ku nguvu, binjize aba bantu muri ico kiroberi bagomba citwa RED-Tabara. Mwumvise kandi yuko bari banavyanse, mugabo bacabashiramwo amafaranga. Umuntu ari mu kambi y'impunzi asanzwe afise ubukene, bacabashiramwo amafaranga bacabona kugenda. Rero akakamo turiko tugatera abarundi bose bari mu makambi y'impunzi canke bari ahandi mu bindi nyuma y'igihugu, ntihagire umuntu asubira guhenda, ntihagire umuntu asubira kurota yibaza yuko hariho ikiroberi kiriko kirapangwa kizoza kigafata ubutegetsi ngaha mu Burundi. Ivyo ntibizoba. Ubutegetsi bwo ngaha mu Burundi butangwa n'abene gihugu biciye mu matora mu ntwaro bita demokrasi. Ivyo niko biri, haraciye imyaka n'imyaka bimeze ngaha. Uwimvira ko ashobora guca muri izo nzira ni inzira zidashika. Uyu yagize Imana kubera kuko atasize agatwe, mugabo wumvise ko ari benshi basigayo agatwe muri izi ntambara zo ngaha mu gihugu ca Kongo. Niyo kereka kandi ntanyo yasuzumbi cyari afatiwe muri Kongo yaciye nashabuto. Hariho ukungene bigenda iyo umuntu afashe inzira yo guhagarika ibikorwa vyo kuza gutera igihugu, ibihugu biraheza bikavugana, umuntu agatinda agashikira biwabo. Aka kamo ni nako duteye nabo babari muri Kongo no musi muri ico kintu bita RED-Tabara. Umuntu wese abona yobona kaberu atoroke bazomwakira, hanyuma aheza agaruke ngaha mu Burundi. Barabona neza yuko abaje ngaha mu Burundi atangorana nimwe bahagirira, nta no bajya n'ugwara, baheza bagasubira mu miryango yabo.